Nshuti bagenzi muriko muradukurikirana turabaye mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho muherereye kugira tubashikirize ikiganiro umubano kigira kane tuza kubabwira ingene telefone yasambuye urugo ariko imbere yo kubabwira ikino kiganiro twagira tubasomere amwe mu makomantere yabaye ku kiganiro kigira gatatu abatashoboye kucumviriza mushobora kiraba ku mbuga zacu kirahari reka tusome komantere. Uwitwa Patrick Ndayizeye yavuze ngo uyo mugabo natekane areka abana biwe nuwo mureke abyare uwo mwana gusa uwo mugore amwereke se wiwe kuko nuwo azoheva azana hari aho yosanga ari giro gusumvya uwo yasubiriye kandi mu ihumbi hamwe hoja kurondera umukobwa wundi abana nabo kabura ububarera abakunda bakicwa n'intuntu hano ivyo kandi bizogenda neza. Uwitwa Yvonne Ndayizeye nawe yavuze ati nanje mbona yogumye umutima akamugumana kuko yohava yicira abana biwe kazoza abareshesheje umukeba bagakura baratuntuye ariko akabwira uwo mwana azovuka ko atari wese. Uwitwa Yvonne Ndayizeye nawe yavuze ati nanje mbona yogumye umutima akamugumana kuko yohava yicira abana biwe kazoza akabareresha umukeba bagakura batuntuye ariko akabwira uwo mwana azovuka ko atari wese hama nyina amwerekese kuko kwahukana si uwo muti. Abakera bavuga ngo wanka umugore agira iki ukazana ugira iki ngira murawoze uwo mugani sindabusubiramo ko yawanditse. Hama witwa Geraldine niyo nkuru nawe ati yihangane uyo mugabo umwana avuke hama nyina azoca amuhasi yamuvyaye amurere. Rero bukeye neza nawe yavuze ati na Bibiliya iremeza ko uvanye n'umugore mu bana ari kubera ubusambanyi atacaha kirimo ariko bakumvikana bagahuza umwana niyavuka kwija imyaka bazomurangire hasi. Kome Ndayizeye nawe yaciye yishura Jerome bukeye neza ati Yesu yaravuze ati utagira icaha namo banze ibuye aho rero hitonde. Witwa Pacifique Nsengiyumva nawe yanditse ati ivyo ntivyumvikana umugabo aje hanze kubw'ineza y'umuryango umugore ace asigara arigira akarima rirenze mu busambanyi mbese wumva vyokoroha kubana n'umuntu atagira ukwihangana mu bihe bikomeye. Murumva ko afise umutima wo kuba umugabo nafata abana abarere uyo nawe amurekere ntamutwaje iyo mbanyi kuko mu mategeko agenga ingo n'imiryango ubusambanyi buhanwa kiretse bonyene ubwabo bahariraniye gusa vyukuri ari nka jewe vyondusha gusubira kuryamana nawe. Kumva ko umutima utomuharira vyukuri kugira mbeho amahoro nohitamwo kwihoza abagore nkareka abana banje abahemu b'abagore nkabihoza. Claudine arakaza nawe yavuze ati uwo mugabo niyihangane mbona umenga ivyubu niko bimeze nta mezi 5 bamara batarahiga bahabara niyamenya se w'umwana bizoba bihe kuko n'uwundi yozana yosanga wewe amucamwo ari hari kuko urugo n'umugabo bararugupanga mpaka wemeye. Uwitwa Nohada Mat yavuze ati abana agaciro kiwe umugisha wiwe umugore nawe nasange uwo yahisemo. Twagiye rero n'ikiganiro c'uno munsi umubano kigira kane twariko tubabwira ingene telefone yasambuye abantu benshi muratunze telefone hariho abantu bashobora kuba bafise ama password mu telefone yabo hari n'abandi batazigira ari n'abazifise bakazerekana umugore akazereka umugabo akazereka umugore ariko muri uno muryango ngira ndababwire hoho siko vyagenze nibo biboneka yuko ata password yarimo canke bashobora kuba baranayihanye gusoma message. Rero umugabo ngo yagiye ku kazi aca yibagira telefone muhira umugore yasigaye asoma ubutumwa bwarimwo asanga uwo mugabo yandikiraniye n'umuhabara aca arashavura. So yabonye umugabo warataje kugira ngo abimutu uwo mugabo nawe aca aramuheba. Tire vyagenze gute umugabo yarafise umuhabara arandikiraniye umugore wo mugabo rero amaze kubisoma bimanka munda akarira uwo mugabo wiwe kubona yobahuka akarenga ku masezerano bahanye akaja kurondera abandi bagore. Ubwo nyene umugabo n'ishavu n'akantu yaciye abwira uwo mugore ko ivyabo bihagaze kandi bihagarira aho nyene ko atakimushaka ndetse bahukana. Rero nagira ngo utange impanuro ko
urwo rugo rushobora kuba batarahukana bataratangura processus uhanuye iki abantu baraba amatelefone yabo bubakanye canke uhanuye iki abashira amatelefone bagashiramo amapassword abo bubakanye ntibabone message kiri cyo hanuye ukaba ufise inkuru y'ingo zigaramiwe kubera imvo iyi canke niyi bakeneye impanuro y'abasomyi b'ikinyamakuru Itara Burundi utwandikire kuri email yacu ariyo itaraburundi2014@gmail.com. abasomyi rero bazoheza babaha impanuro naho ubutaha mu kiganiro kigira gatanu tuzobanza kubasomera ibizoba byavuzwe muri kino kiganiro tubashikirije hama mugire umunsi mwiza abandi mugire igitondo ciza bivanye naho muherereye mwari kumwe na Jerome Kazabukeye muri kino kiganiro naho ubutaha murakoze Imana ibahezagire